Una. 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 Ndabaramukije bakunze ibiganiro vy'isanganiro ndabaha ikaze mu kiganiro ku nama uno munsi tukaganira ku bijanye n'umwidegemvyo mu vya politike mu gihe himirije amatora mu mwaka wa 2025 hamwe n'umwaka wa 2027 imigambwe 36 iremewe n'amategeko mu Burundi yamara nikibuza ko hari yidoga katamwidegemvyo ifise mu gutunganya ibikorwa vyayo vya politike ku rubuga. Uno munsi nawe twavuga ko bijanye no kwidegemvya mu vya politike vyifashe gute mu Burundi ivuga ko iburabuzwa inzitizi ziri hehe ni igiki cokorwa kugira ngo habe icuka ciza gutyo amatora yimirije azobe atagira utunenge. Ibi ni bimwe mu bibazo tugiye guca hirya no hino muri kino kiganiro ndi kumwe n'abatumire batatu. Hari Kefa Nibizi arongoye umugambwe Kodebu Iragijyandadaye. Kefa Nibizi ndakura mu kice. Murakoze nanje ndabaramukije ndabashimiye ko na mwantumiye ndamukije bariko batwumviriza n'abadusangiye ikiyago. Nongeye kuguha ikaze. Murakoze cyane. Turafise kandi na Gaspard Kobako yarigeze kuba umushikiranganje ubu akaba arongoye umugambwe mushasha AND mu mfunyapfunyo y'igifaransa Alliance Nationale pour la Démocratie. Gaspard Kobako ndakura mu kice. Ndanje ndabaramukije murakoze ku butumire ndaramukije ariko baratwumviriza muri kino kiganiro ndaramukije ndabagenzanje ko twaherukana na kera guhurira hano yego nibaza ko tuzakuganira neza. Nongeye kuguhikaze. Murakoze. Hari na Gabriel banza witonde arongoye umugambwe APDR. Gabriel ndaguhaye mwaramutse. Mwaramutse cyane menshi makuru ndaramukije abagenzi banje turi kumwe ngaha mu kiganiro ndaramukije n'abarundi bariko bakurikirana ikiganiro ku nama bati sangwa amahoro impundu n'amarembe mu gihugu cacu. Nongeye kuguhikaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Mu kwinjira mu idonido rya kino kiganiro ikibazo ca mbere ndacerekeza kwa Kefa Nibizi arongoye umugambwe Kodebu Iragijyandadaye. Kefa Nibizi uno munsi bijanye n'umwidegemvyo mu vya politika iwacu aha mu Burundi ubona vyifashe gute? Murakoze ubwa mbere sinzi ko biza koroha kuvuga neza ibijanye n'umwidegemvyo w'ibikorwa vya politike kuko muri imigambwe 36 mwavuze uravye yishikira abanywanyi uza gusanga ija ku rubuga sinzi kwikwira n'itanu zumvikana yuko hari ibindi bibazo vyishusho kwa bihari buza aba imigambwe gushikira abanywanyi ariko ivyerekeye urubuga rwa politike nivyo hariho ibibazo bitari bike. Icambere nuko tumaze kubona yuko hariho no kwitanga kagwara kabanywanyi b'imigambwe imwe bimvira yuko umenga nibo bonyene bafise uburenganzira bwo gukora ibikorwa vya politike ariko cane cane ivyo biboneka ushitse makomine cyo kabanuka mitumba yo witoye babura amatari canke umushikiranganje kene kugira inama nta bibazo uhasanga. Ibindi bintu bituma ivya politike ukwisanzura kudakomeye hari ikibazo c'abantu usanga bafise ubwoba. Abene igihugu barafise ubwoba muri no misi yo gukora bidegenza mu yindi migambwe keretse kumbura umugambwe uri ku butegetsi. Ubwo bwoba sinzi ko nza kuronka insiguro yabwo ariko iyo tugiye mu nama hose batubwira yuko bafise ubwoba bigatuma rero bataja mu bikorwa vya politike bidegenza. Ikindi ca gatatu nuko hariho igice kinini c'abene igihugu batagifise icizere mu vyerekeye amatora. Ahantu hose tugenda gwisha amanama bamatubaza ikibazo tubwira bati mbega ko muduhamagara ngo twiruke tuje mu vya politike twigishe bati ubwo nukuri amajwi tuzobaha murafise icizere ko bazoye basomera uko nyene. Twebwe turabura inyishu dutanga ariko ababibazanira za kwafisa ababikuye. Kefa Nibizi tugarukiye mu bijanye n'umwidegemvyo mu vya politike mu mugambwe wanyu hoho vyifashe gute? Nivyo ngomba njeko kuko ivyo ndiko ndakusigurira bica bituma abarundi batihuta
badahurumbira cyane ibikorwa vya politike. Ikindi kica kiza kibuza burya abantu kuja mu vya politike cyane aco nyene bomenga ikintu kiri mu mwidegemvyo ariko kirimwo hariho ikibazo c'uburyo bwo kuja ku rubuga. Ubundi bwo abantu babeshaho umugambwe bawuterera n'abanywanyi b'umugambwe. Abafise uburyo bwo gushobora guterera umugambwe n'abakozi ba leta canke abagwizatunga babato banini canke bari hagati. Mu gihugu c'u Burundi nta mugwizatunga numwe ashobora naho yafise salon de coiffure canke afise ikirabo c'ugwagwa ategerezwa ko ari umugambi uri ku butegetsi kugira ngo ashobore gukora neza. Ya migambwe reka cibura uburyo bwo gushika ku rubuga. Umugambi wanyu ntabagwiza tunga bariyo. Nibikunda. Kubera iki? Aza gusanga kuko iyo baje kugira inama baramwugarira akabare cyangwa bakamuzanira batizana interano ku nguvu agasanga ariko atanga interano ku nguvu bigaca bituma yavuga ati jewe hako rero ntomba ibintu ndiko nakora ndabikunda ntabikunda reka nje mu mugambwe uri ku butegetsi simpome ivyanje. Ikindi nta bakozi ba leta baronka ubuzi n'uwo bamaze kumenya yuko umenga ntahe mu mugambi uri ku butegetsi baramuturatuza bakamuragiza ugasanga bagenda binyegeje ugasanga barakubwira ati je ngira nterere ngahati mugabo ntari twaduterera ku nguvu. Ivyo bintu vyose rero bigatuma baho ugucumbagira. Hari n'igihe rero ndaguha nk'akarorero twebwe mu misi heze ku ngoro y'umugambwe dufise mu ntara y'Amakamba haraje abantu tutamenye barafuta ivyandiko vyanditse ku iyo ngoro y'umugambwe bivuga amazina y'umugambwe wacu n'ivyivugo. Uko bigenda kose nitwaza ko hari umuntu agwaye mu mutwe n'abantu tudahuje ivyimviro vya politike. Ikindi gihe abanywanyi bavuye mu bikorwa vy'umugambwe bambaye impuzu z'umugambwe baragenda kwivuna umusase hari hakiri ku murango bakazabona igipolisi n'abajeje intwaro baje kubafata ngo mu nama zitemewe n'amategeko kandi hari mu ntara y'Amakamba nyene kandi hirya yaho hari abo mu mugambi uri ku butegetsi bo bambaye nk'uko nyene bari kwivuna umusase atangurane bafise. Hirya no hino rero mu ntara turakunda kuronka amakuru yuko iyo abanywanyi bacu bari hamwe ari bice nk'abatatu n'abari ko baraganira bisanzwe babona abantu bugwaruka baza bakizura hirya no hino basa n'abagomba kubatera ubwoba. Ivyo biratuma abantu batagira umwidegemvyo. Ikindi kintu cyane banorangiriza ko ivy'amatora yubasha kwa bitoroshe kuko nibaza ko abene gihugu batarategera neza yuko ibibazo turimwe no munsi ari ibibazo biterwa n'ingene uburongozi butunganijwe. Mbere bamwe bamaze kuba bafise n'isura mbi y'ivya politike avuga bati imigambwe n'imigwi y'abantu babagi mwe muje ngo tuhe umujye ugasanga nta mwete bagiye kwinjira mu migambwe. Nivyo navyo biracumbagiza umwidegemvyo kuko umuntu uza gusanga avuga ati ubukene turi muri bwo mbega none muzobudukuramwo gute kumbure ko batategeye neza yuko ivyerekeye ubukene n'ubutunzi bw'igihugu n'abene gihugu biva ku kuntu ubutegetsi ariko burakora kuko biba ngombwa yuko iyo hageze ibigeze amatora vyegereje bavuga bati reka tugumize abahari kuko baduteje imbere cyane twari kuri twobigenza kubera tubona ivyo ubutunzi bitifashe neza. No kuvuga yuko rero ibintu bita umwidegemvyo si bivyo nyene ngo baratwemerera cyane baratuza. Hari ibindi bintu usanga biza gufasha ko abantu bidagadura vya politike canke bikabasubiza inyuma vya politike. Kefani biza hari ikintu ugarutse ko ti abantu baradukuye kwicizera abanyamigambwe babona umenga turi imigambwe y'abagi. Bega umugambi wanyu utandukaniye he n'uwo mugambi mwiti w'abagi? Nta ubwambwe nta mugambwe navuze ngo umugambwe uyu imigambwe ariko urumva iyo bavuga baba ariko baravuga ngira ngo abo babona babijejwe batoye atakindi kintu baje kubafasha. Twebwe hariho ibintu byavuye twara umwanya murebe ngiye kwisigura ibintu bituma umuntu aja muri politike. Dufatiye nk'abo dufise uno munsi turazi ingene binjiye muri politike baje gutorera umuti ibibazo vyari bihari bifatiye kwikumira ryokiye ku ntara n'amoko abamaze gutora umuti babona kumenga ibintu biraheze. Mugabo twebwe umugambwe Kodebu n'umugambwe waje uraje ushinga n'ingene abene gihugu babayeho
mu vyerekeye ubukene n'ubushomeri buhanze abene gihugu. Ivyo kugira ngo ubikore neza ni ngombwa ushikira abene gihugu, ni ngombwa ubungabunge amatunga y'igihugu kumbura ibitagwiriye cyane muri no misi. Niho twe tuvuga duti umugambwe kode baratandukanye niyo yindi kumbura ifisi ivyayizanye twembwe bicatuzanye no nyine dukura bene gihugu mu bukene n'ubushomeri. Kefu umugambwe kode wavuye mu mugambwe Frodebo. Umugambwe Frodebo wo ntiwarufisi iyo mbona. Hariho uje mugambwe Frodebo ndakubwire hariho umuntu ashobora kuba afise ibintu vyinshi avuga vyanditse mu karangamutima. Mugabo twebwe igihe nari nkiri muto igihe twaja muri Frodebo amajambo ntiyari menshi. Batubwira bati aza kumbabira ngaha koba koti babandi bakavuga ati ubwoko kanaka n'intara kanaka ubagira batuveko. Twese umuntu agakoma amashi yumvise ati nivyo bigira bibe ivyo bindi yari majambo menshi ntiyararimwo burya abarundi ico gihe mu gutora batora bavuga bati twebwe tugomba twikure ko bantu batwicara 72 babandi bamaze bisa ducinyiza nivyo zari mu mutwe. Burya igihe umugambwe ku butegetsi n'ubose uje bavuga ati mwaratora natagira isota ntibamaze na kabiri atutwe turagifise ni mudutore. Abarundi batora ivyo ugiye kwigisha bavuga ati naho wasiguye neza ubwo twogwa ubutegetsi wo bugumana ko atagisirikare ufise. Uyu munsi rero batugeze ku yindi ntambwe ifatiye ku bukene aje tuba gusigurira abarundi bavyumve yuko ubu bukene barimwo ari ngombwa babuvemwo bamanje guhindura kumbure abatuma baguma muri ubwo bukene. Kefa tugarutse kubijanye ni n'umwidegemvyo mu vya politike mu miseze warapfunzwe wagirijwe ku byo wanditse ku rubuga rwa Twitter uno munsi gwitwa X. Wiyumvise gute nk'urongoye umugambwe? Bo ico twibaza nuko kumbure ngira ngo abafashe ingingo ntibari basomye neza ivyo twanditse kumbure canke bashobora kuba hari abandi bantu babagiye mu matwi bakababwira ibitari vyo. Ico twashimye nuko bamaze gufata umwanya mwiza wo gusoma ivyo twanditse ku rubuga rwacu rwa Twitter bacu bafata ingingo yo kuturekura. Ariko ivyabaye ntivyari ibintu vyiza ku muntu yashikirije ivyiyumviro mu n'umutekano kandi atanumwe ahungabanije. Ariko dushima yuko babonye yuko kumbure batari basomye neza twanditse bagahindura ingingo bari bafashe. Iryo pfungwa n'ihagarikwa ryawe wabahaye insiguriye? Nta yindi siguro tubiha yari insiguro ya politike kuko mu kutwagiriza batwagirije ivyo twavuze mu ntumbero ya politike. Ariko nibaza yuko babiravye neza bakabona kumenga bihenze. Ubundi bw'isiguro za marizo zukura bati umuntu kumenga ibintu yavuze biraducafuza, ibintu yavuze agomba kwereka bene gutacu tuko turakora usanga ari bene ivyo. Ariko ico dushima cyane gusa nuko iyo ngingo yahindutse. Reka ngaruke kwa PDR. Banza witondeka kwiye rungoye umugambwe ya PDR no munsi bijanye n'umwidegemvyo mu bya politika mu Burundi bibona gute? Murakoze cyane mupfasoni kwico kibazo. Nk'uko mugenzi yabivuze ni kibazo kigoye ariko uvuze muri rusangi turavuga ko umwidegemvyo mu bya politiki bagiye bitera intambwe. Burundi bwamaze kwinjira mu ngendo ya demokrasi irangwa n'imigambwe myinshi kandi ibyo turacubahiriza murazi ko n'ubuhezi imigambwe ibiri yemerewe gukora ku mugaragaro. Ni ikintu gikomeye cyane. Uno munsi kandi iyo migambwe irakora mwidegemvyo ntangere ikaba ifise n'ihuriro ry'imigambwe bihuriramwo muri forum de parti politique. Kandi ikintu uvuga nuko iyo migambwe no munsi ku rubuga nta harage haba karusho imigambwe irakora kuba bya politike ku rubuga kandi mu maraporo cyane cyane mwe maradi nimwe mukunda kubivuga murabona yuko kutihanganirana mu bya politike byagiye biragabanuka. Ariko nubwo iyo ntambwe twashitse ko hari intambamyi zayo zimwe ziguma zisaba ko nubundi abantu bahozako kujya kwa demokrasi ntwaro rusanga ari guhozako atamuntu yigera yishikira neza bimwe nashikiye demokrasi. Nk'ubu guha karorero ku buruga hari amakosa menshi
uno munsi urashobora gusanga hari imigambwe ishyira abana mu bya politiki bari bwizwa shingiro n'iteko rwenge imigambwe irekura yuko umuntu ajya muri politiki guhera ku myaka 18 kuduga mwe gusanga umwana bari kwamushira mu bya politiki gwaza mu kumukundisha igihugu ukundisha igihugu byateza kuba politiki y'igihugu bikaja mu mashure bikigishwa ku bana bose mugamaze gufata umwana kiri muto atara ku myaka 18 ukamushira mu bya politiki uca wumva ko uri kuri mwaka uburenganzira bwiwe kuko umwana akweza imyaka 18 yifatira ingingo noja muri uyu mugambwe mushize kuva mu ntango kurira mu mugambwe umwe hari imigambwe 36 cyumva yuko ari dukoza tumwe dukwiye gukosorwa hariho ngarutse kuri cyo uri kuravuga Gabriel banza witondekera buryo ko umuvyeyi ashobora gushira umugambwe umwana wiwe birabujije cyane niga n'amategeko si ibintu byo kwiyadukiza ni itegeko ibizwa shingiro bivuga ko umurundi wese akweza imyaka 18 arashobora kuja mu mugambwe n'itegeko rigenga migambwe iravuga ko nico kumwe no gutora none umwana akataja gutora atangura gutora ku myaka 18 kuduga niteko ryanditse muyandi majambo uri kuramushiramwo umva tubone tunenge ndiko ndavuga ariko kandi hari akanenge gakomeye yavuze imigambwe ni 36 mu mpapuro mugabo ningahe iri ku rubuga ningahe itanga amaraporo mu bushikiranganje ningahe ifise ingoro z'imigambwe nico gituma rero usanga imigambwe myinshi irakenye ntija ku rubuga mu mpapuro iri mu mugabo ugasanga kumbu ntija ku rubuga ubukene bufitanye isano irihe n'umwidegemvyo mu bya politiki n'umwidegemvyo kurasha gusanga mu gihe tuvuga ngo hari imigambwe myinshi mbwa ataja ku rubuga ni bya bindi cyo bitugora kugira byo no kwita kugira evaluation cyatuvuga ati mu Burundi by'ukuri hari ivyiyumviro bingahe ni nabo benshi baca bahera bavuga ati ni mureke mu Burundi haba umugambwe umwe kubera iki ni uboneka ku rubuga ugacimengera abantu baca bitiranya ko menga hariho umugambwe umwe naco gituma uzomba reha n'ivyivugo byinshi ntitubaha ntabo ntabari tuzoguma ku butegetsi gushika yisagarutse mwege wanyu muvuga iki twebwe iwacu ko tuvuga ati bwa mbere umwidegemvyo w'abene igihugu imbere kuko umurundi we yihitiramwe haja kandi n'abafise inguvu no munsi ejo bashobora kuzitakaza nico gituma rero hateza kuba ivyiyumviro bidatuka bacanke abandi ko nko munsi yari abantu ubwoba bwinshi babufise bazi yuko mu Burundi atawundi mugambwe wotsinda akubwiza ati byoshobora kubigashika ko hari undi mugambwe wotsinda ugaca wumva ko menga nahe jo apedere yotsinda umenga ntiyotwara cyubunini hari ikibazo nyabaki abanyagihugu benshi rero bari muri ico kintu bati byukuri hari undi mugambwe mu Burundi ushobora gutsinda yego urashoboka none wotwara ucumenga utsinze no munsi butsinda bigaca bituma rero hari abantu kumbure mu mwidegemvye wabo ugorana nico gituma mbere cyo usanga none munsi abantu imigambwe ku rubuga ata migambi myinshi ivugwa ugasanga murazi yo twavuye ngo mushaka dusubire bya bindi bivanye kuri mwene byo kubera iki iyo imigambwe ya 36 twaja ku rubuga hirya no hino hawo zongeza igihe mu Burundi abantu batora imigambi hagutora inzoga hagutora uyu kavuga ati twumvikana ya pederi waje ngira imigambi yawe 1 2 3 4 5 ugushaka ni watsinda nzoze ndabiri wati warawukoze nuwagaruka nzovuga ati uyu mugambi ntawe wakoze mugano muzi urabona ko hari n'ibintu ushobora gusanga bitari muri programme y'umugambwe watsinze ukabona birakozwe bitabwiwe abantu ukimbira iyo byavuye ukabona ne byagenze gute bitavuze muri programme kubera iki gihe abantu batora nta kwari gukurikira niba baje programme kugira habiki habe evaluation ibyo kumbure ni ubuntu buto buri umwidegemvyo ariko igihe rero imigambwe twokora twese twaja ku rubuga abantu twese bakatubona kumbure ndizeye ko azogera igihe abarundi bavuga bati ibyo uri kuravuga n'amajambo bwira imigambi yanditse nzokwevariwa gusumba uko uno munsi tukiri muhamare ikindi kintu kibibuza cyane mwidegemvyo navuze by'ubukene imigambwe yateza gufashwa amateka rugara cyane leta yateza gufasha imigambwe ariko itegeko ntivyemera rivuga ko leta irashobora gufasha imigambwe mugabo bivanye n'ibibanza ifise mu namashinga amateka basanga rero imigambwe nta bugifise abanwanyi barakenye bigaca bigorana kugira ngo imigambwe ikore ndazi nabo turi kumwe ngaha abo barafite amapermanence mugabo ufata nimumenyesha makuru mu bizi muzogenda genda mutubwira ati amapermanence y'imigambwe muri mu telefone y'umukuru w'umugambwe ati uzotwakire kuri permanence tuje gutora inkuru uzorabe benshi usanga bakwakira mu kabare canke mu biraho bakora kubera iki nta ngoro z'imigambwe bafise yumva rero umugambwe uhereye itagira n'ingoro yo gwego igihugu ugaca wumva rero ko ari kibazo mu mwidegemvyo rero naho mugabo muri ruzangi urubuga ruruguruye twe turavyemeza ariko hari intambamye zituma umwidegemvyo twatwipfuza ku migambwe myinshi tutawushika ko neza Kefani ibizi ibintu avuze APDR nta ngoro y'umugambwe mufise kwego rw'igihugu nize ko mutamwumvirije neza avuze ati abari ngaha bafise ingoro z'imigambwe y'igihugu narimbagije
twebwe ingoro turayifise. Reka nje kwa Gaspard Kobako arongoye umugambwe mushasha AND. Gaspard Kobako umugambwe wanyu uracari mushasha uno munsi bijanye n'umwidegemvyo mu vya politike babwiye iki? Murakoze kuri ico kibazo. Turongoye umugambwe mushasha urunani rw'igihugu ruharanira demokarasi mu mfunyapfunyo ni AND aho ni mfunyapfunyo y'igifaransa Alliance Nationale pour la Démocratie nkuko eje kubishikiriza. Ni umugambwe mushasha nkuko bivuze mugabo ndi turi bashasha muri politike kuko turafise uburambe bw'imyaka 30 muri politike. Byo mugambwe natanguriyemo ni mugambwe sabanya Frodebu hanyuma ndagenda ntera imbere kubera kuko byavuye mu biringo igihugu caciyemo mugaso kuvuga yuko akaranga mutima twagataye kubera kuko iyo waje uva ngo ntihakuve inyuma ni mu byiyumviro cyane cyane mu ngiro no mu bikorwa igihugu murazi ko catewe ugaterwa n'abasi atavuye mu gihugu abagandaguye umukuru w'igihugu twaciye tubwira tuti aho byakabereye ni kera sinkamwe bya kera ubu tuja mu migere kandi nibaza yuko aho igihugu kigeze iyo tutabigenza gutyo bitari bushoboka. Reka rero garuke ngira ngo ku kibazo nyamukuru mwabajije kubyerekeye iby'umwidegemvyo nguko nembeje kubivuga navuze nti aho tugeze ubu siko twatanguriye mugabo turafise akantu kakaranga mutima kagoma muri twebwe iyo uharanira demokarasi ukanayigwanira ukanayizira kuko twebwe hari abantu benshi twabuze kubera kuyigwanira mu gihe bari bagandaguye umukuru w'igihugu twagize tuti ni demokarasi atari demokarasi ntibishoboka. Demokarasi araho baravuga ngo ni intwaro rusangi ariko twebwe mu ico gihe twaratogera tuti si intwaro rusangi twaragiharariye ko cyane gatereka tucite demokarasi abanyagihugu bazobimenyera bizotera bije mu mitima no mu ngendo zabo batabayimenyera uravuga ati ni intwaro demokarasi murashobora kuba muri mu ntwaro rusangi sivyo kuko musangiye bijya nyene murya mwa mudasangiye ibintu byo guteza imbere igihugu sinzi ko mwumva ubudasa bwabyo twe turashobora kuba turi mu ntwaro rusangi ubwoko bwose intara zose mugabo ico duhurira ko akaba ari zijya nyungu turonka ziwacu gusa atari nyungu zabene igihugu kandi tukaba turi nko mu mugambwe umwe muri mu mugambwe naho bisigura yuko mutegerezwa kugira ingendo imwe sivyo ndibuka igihe haza umuzo w'imigambo myinshi abatwara ico gihe abaporona bavuga bati demokarasi yamira mu bumwe byayi ngaha haruguru kuri ku kibuga intwari stade intwari cari presse rwigwa gasore ati kintu cyose ni mu bumwe na programa yose no bumwe nta kindi cyariho abo bantu bari mu ntwaro rusangi kubera kuko bari ubwoko bwose kuva mu 88 habaye byantegana marangara hagize abantu bazanye kugira ati ivyo bintu byo gukandamiza abantu nibihave hacaza intwaro rusangi mugabo y'umugambwe umwe mugabo intwaro ya demokarasi ivuga iti ni haze imigambwe myinshi hanyuma yongere yidegebye hanyuma ihiganwe abahiganywe icyumviro byinshi bashimikiye ko ari byo byinshi abari byo tsinda ko bakono no munsi turiko turavuga we mwidegemvyo mu bya politike reka ndabize ko reka ndabiduge ko kuko haraheze imyaka 3 canke 4 canke 5 hari ikiganiro cigeze gutunganywa ni radio televiziyo isanganiro ndibuka neza ko hari ku hoteli yitwa Garden hari ikiriri bose baravuga abanyamigambwe bidagadura bavuga byose ko bigenda neza bazi ko mu kirundo bavuga ati uko zivugijwe ariko zitamba amajewe ndavuga nti mungu wanje abantu tuva mu gihugu kimwe cyenda atari ku rutoki mbona barampaye ijambo binagoraye ntoya byose ntibigenda neza ntisi ko bimeze n'ukuri amajana sakura raporo icyo gihe ndari muvugizi w'umugambwe nahoramo umugambi wahoramo uwo twaherukamo nahora ndi umuvugizi wayo siko ndabugira propaganda
oya twarabuvuyemo kubera kuko ntaho twari ko turaca bari bakoze umugambi sende iyo rero utazi yuje umugani w'incabwenge irayo uraraba handi ugenda canke naho ukaca usubira inyuma ashaka kuguma hahandi canke ukabiheba twe twahisemo rero gutera imbere ico gihe muri iyo raporo twaragiye turerekana ido nido ibiriko biraba mu Rumonge ibiriko biraba imakamba ibiriko biraba ingozi hose turabidondagura tutamwo twemeza neza yuko ngaha hariho umwidegemvyo kandi abarindi murabona iyi raporo se yandikiye ngaha nyine imbere yanje zari impapuro zika 3 nyambatari 4 umwidegemvyo rero ahantu kuvyitondera umugani wa umukuru umugambwe Kodebu ego haraciye imyaka 3 no munsi bimeze gute urakoze reka tubije ko abidodomba bariho kuko darigeze no kubivuga kumwidegemvyo utariho reka rero twe tuvuge ibishasha mu kirundi bavuga ngo amakuru y'ukuzimu abazwe ikizino cyo kiba giherukayo itariki 18 z'ukwezi uko nyene turimo hari uhuma twebwe twari duhejeje kugurura ikibanza cyaho tuzokubaka ingoro urungo ya padere yavuze twese turazifise twe twaraciye dutangurira ngaho nyene sinzi ko twatanguye kubumba intango aho gutangurira kugwavya ariko abanywanyi baravuze bati duteza kubona ikibanza caho bazohora badusanga abadukeneye babaserukiye ibihugu byabo babamenyesha makuru noneho ubuhinga bwarateye imbere murashaka kuturonka kuri telefone hama duhejeje tuca tugenda kugururira ibikorwa by'umugambwe nyezina mu ntara ya Bubanza y'ubu mugabo tugenda muri Bujumbura mu Bujumbura azi yuko igizwe na Bubanza ace bitoki na Bujumbura imwe bavuga ngo ni Bujumbura mu misozi twe twari twandikiye mushikiranganje w'intwaro wo hagati turarindira cakiringo categekanijwe cy'iminsi 10 kuko iyo minsi irenganye no kuvuga yuko buronse uburenganzira kuko uramenyesha ntusaba uruhusha naho hariho umushikiranganje umwe yaraje guhera yo hagati ngira karamuciyemo acavuga ngo rega harimo nivyo gusaba uruhusha aho wumva ari karashira mu zanzitizi ne wamwidegemvye ubura hanyuma rero turagirisha inama turayiremesha turayugurura turakora ibikorwa birarama hageze igihe cyo gusozera ico gikorwa tuza tubona haraje umutegetsi bama bavuga bati inzego zo hasi ni intambamye ndabivuga nuno munsi ni intambamye ko twagiye tubona mustanteri aza twari twabimenye kubera ko twari turongoye inama araza hanyuma dusanga uduserukira numukuru w'abarigumije ku rwego rw'igihugu abarigumije no kuvuga yuko ari urongoye abakenyezi mu mugambwe urunani rw'igihugu ruharanira demokarasi mpindukiye gatoyi sindamubone aho namye nsanga afashe icicaro yaricaye buhafu bwanje bambiye iburyo murambabarira murantunga hanyuma nkabazo turi kumwe nibiga wa mufasoni rongoye abandi bakenyezi twaramutse tugendera no munsi arihe ko ntamubona bati yasohotse none ko atari muri barya abatunganije ibikorwa yagiye he kumbe sinamenye yuko yatumwe ko na mustanteri w'Ibubanza mugabo asohotse agarutse niba tubarira ati ntimbega byagenze gute we ko ari wagiye hanze utakurikiranye ibikorwa rero wowe ntaco bikubari ati harya bampamagaye kugira bangire kwiterabwoba kubera iki bati twagiriye inama mu kibanza kitari kuriwe Barmagiye ikibanza inama mu kibanza nyabaki twagiriye ikibanza ahantu twari twarihiye ubwugamo hamaza gusigura yuko ngo kitarekuwe hama basharamo baza ati none we wararonse kete warabimenyesha batego none ikidigehe ciza cyo kuza kuvuga ngo mwagiye mu kibanza kitarekuwe nagira ngo kitarekuwe ukimenya ukironka ikete urumva gwari ugwitwazo muga ico cyaje bivuye kuvuga kubera iki igihe byahatunganywa iyo nama twarabivyumvise turabimenyeshwa ngo bari bazi yuko uwo mukuru w'abarigumije uwo mufasoni ngo aza kwakira ngo abantu 10 ngo nibiburi ngo 20 ngo batarenga ngo mureka agira inama hama asanga turamajana wumvise inkomoko yo kugira ngo abantu babuze umwidegemvye abantu
ivyo rero ni ibintu vyabaye igerekerezo rya 18 zo ku kwezi mugabo rero ntivyashobotse bagiye kuduhagarika akari karuye hanyuma baca barahitana amabikoro baracacura aho rero tugira tuti mu minsi zahe naho bizoba bishusha kurusha ca gipimo c'ubushuhe yanyonko ikiduga gusumbya nayigeze kubivuga mu minsi iheze mbega mu wanje ibintu bitanguye ubu harakana mu kwa gatandatu kuko niho wagwego seni ruzotangaza ingene ibindi kogwa bigiye birakurikirana kuko niko abayitumenyesheje Gaspar ko bako warigeze kuba mu mugambwe CNDD naho utavuze uwo igihe wari kuravuga ko wigeze kuba umuvugizi w'umugambo utashatse kuvuga uno munsi mu mugambwe mushasha AND niki gishasha uzanye kubijanye n'umwidegemzo mu vya politiki ugereranije naho bahoze urakoze reka ndabivuga jewe ndi mu bantu bakunda kuvuga yuko mvuga ntaryo umunwa narabaye muri Sabanya Frode buri natanguriyeko hanyuma ndaja muri CNDD hama ndaja muri CNDD FDD sinzi ko waruzi yuko ndi mu bantu bawushinze CNDD FDD ukuvuga ya mbere hanyuma CNDD FDD ira kabiri naho nabandarijemo kuko baci badushira ruhande tubananya iyindi nzira hama ndaja no muri kaze FDD ndabo umunyamabanga mukuru hanyuma ndasubira no muri CNDD bavyumvise hanyuma bica biranka mbere abo turi komone bo bagize bati mutama aho uvugira mugabo uri kuvugira mu kirere ukurikira ubwira reka tugere gwacu aha nagomba kuvuga ntabihaga amatama yuko jewe atari jewe nigenye mugabo bavuze bati nakare wawe uvugira reka tugire gwacu nta upfa kukaheze reka tubandanye aho sinzi ko noba navyishuye neza tuduge kwijambo yego muri kubera inziko urongoye Kodebu yavuze ati ni bakeyi baja ku rubuga kandi nivyo tumaze kwibonera kuko natwebwe ntitwaja ku rubuga w'ico gihe bace bavuga ngo amajwi yataharuwe kuva kera wewe ushaka guhaza guharura amajwi utegereje ku rubuga ngo urumva ngo barya ago baramaze ngo gusinda kubera oya utamaze kuyipima ivyo biri mu byatumwe tugira tuti iriga ndaho turiko turava naho turiko turaje bishasha ni ibihu no munsi twaramaze kubivuga twavuze tuti ubwa mbere intwaro ya demokarasi aho abantu baharira ku bibazo atagitsure umuntu afise ivyiyumviro bishyizwe imbere na benshi akaba ari watwara imbere umugambwe wanyu no muzohera impinduka niko tuvuga cya kabiri sinobivuga byose kuko biri mu mugambi dufite igihugu tuvuga tuti umukenyezi nyawe mu kibanza nyacu amuramu cyo gomba kuvuga simwe byo kuvuga ngo 30%. Simwe byo kuvuga 30%. Bashobora kuba ari bo benshi bafise ivyumviro vyiza nibo tuzoshira imbere. Ico murumva ko ari ikintu abandi batavuga. Turongera tuti abakiri bato nyabo mu kibanza cabo ciza gikwiye. Urashobora kuba muto ukavuga gito. Ntibikwiye kumva yuko uri umuntu akiri muto kandi abakiri bato nibo benshi ANDC ikuburiro cy'abakiri bato. Ejo buri twaragize inama n'abanyamigambwe turavuga tuti ngo yamarangwa abakiri bato mu baha ibibanza bikeyi twe tuvuga tuti ibibanza bakwiye. Gabriel banza witora. Hari kandi nagira mvuge abakenyezi cyo kimwe. Iki kintu karavuga Gaspar. Ati abugwaruka bakiri bato mu kibanza nyaco mugarangwe mugashira imbere ugwaruka mwe guti wanyu ivyo nivyo n'igihe bwizo shingiro rihinduka 2018 ugwaruka gwishi gwaradusabye ko twosaba ko mu bwizo shingiro haja ibiharuro nkuyo kabakenyezi je nabwiye ati mbibuka nabwiye ati mba mudakomeye ati by'igihugu byose n'ivy'iwanyu niyo mushaka kwihereza amaporusa ntaje mirimite ahubwo no mukore n'igihugu mu gitware mu gitunganye neza n'umuzire cy'igihugu gikeneye nyinshi ku bibazo bihari nje gituma nama navuze ko nimba waragiye mu ishambuka gwana ushaka ihinduka
hamushikira ubutegetsi ntuzane iryo hinde ko bagiye kugwanira ntaco babimaze natwe niba turiko turashaka ubutegetsi muri APD tutazanye hinduka kubihari ntaco twa tuje gukora ko twitaye tukaguma ko uko tubirimo cyo tumarete tuvuga duti dushira imbere cyane cyane twego n'umugambo ushira imbere inyungu z'ugwaruka ko dushira imbere ibi by'amahinguriro kugira ugwaruka ruronka akazi dushira imbere inyungu zo kuja guhiga inyungu mu bindi bihugu tukaja gukura umusaruro kugira ngo ugwaruka ruronka akazi nago rurongore byara abana rubigishe rumerewe neza nivyo muri rusange twe dushira imbere kasubire kwa Gaspar ko bako yari karavuga impinduka mu mugambi wabo mbega uno munsi murumva utwo tunenge twahabaye mugiye kugurura ikoraniro ry'umugambi wanyu AND uno munsi muri rusangi nizihe nzitizi zituma mudashobora kwitegembya byo kuri mu vya politike na cyane cyane muri iki gihe imeje amatora murakoze kuri ico kibazo ntitwavuga yuko inzitizi zoba ari nyinshi kuko urumva turi bashashe turazitigwa kubera kuko baraduteye igitsure ngabo turabiraramangana turabikora na cyane cyane mu gihe twari tuzi yuko ubushiraganje twabibamenyesheje abandi nabo bakabimenyeshwa mugabo kumbone ngira ngo hari n'abafise ingorane zo gusoma amakete tubarungikira kuko ntivyumvikana ingene umuntu ashobora kumarana ikete iminsi 200 hamakaza wumva ubwa nyuma ngo nkwa hano harekuriwe mbega yindi nka aragiye abari inzitizi zishobora kuhaba nizi zashikirijwe n'umukuru wa Kotebu yavuze ati hariho bakeyi baja ku rubuga kubera ko hariho buryo bukeya kandi ibyo ni ibintu bigaragara nawe ni kubibona yego mugabo twe tuzojayo uburyo murabufise tuzoburondera kubera ko abanywanyi bariko barawutanga hama yavuze ati ikintu gihambaye ati hariho abantu mengo bararekuriwe kuja ku rubuga kumenyesha ibya politike abari ntibabirekuriwe ivyo ni ibintu tubona tugendera mu gihugu nk'ubu jewe mvuye ruguru turazi ngene abantu bigenza ico bundi hari umuntu yagomye ari kumbuza gusora mu murima wanje ngo bagomba gutuma ngo imbonera kuri hamaje ndabaza mukora zirongoye ndi burya no kuri uraza guturukira mu murima wanje umbuze gusora mu byo nateye n'ivyo narimye mu murima wanje ndurageza turabe nkara hanyuze ndazi aho zataye uruzogi ndazi ibyari birekuwe n'ibitarekuwe nyakuntunga ntiyaje ngira ngo yarumvise neza ibyo ari byo kandi ko azi yuko uburenganzira bwo kwidegembya ndabufise nkanabuharanira hari ikintu navuze mbarira ugwaruka babita batabazi wacu ntiheraba ibiranga umugambwe turabibahaye hari bubanza ejo ntimuze mu mbarira kw'idarapo ryashinguwe ko ryibwe kuko uzoshumbarira inka uragiye kuko twe twararaye igihugu ni gutorarira idarapo kuko baba bagutwaye ubutegetsi kandi bataguye gutwara ubutegetsi gaho nyene none wewe uzoja guhiganirwa iki ngo ntibasabye mananitse oya se namusabye amananitse hajya ngo umuhinga hingurwa n'uwundi atera ababirekuriwe yavuze ati yari ubwoba bw'abantu ubwoba rero imbere y'ubwoba hari aho usanga tutifata co kimwe mu kirundi bavuga ati utinyigwe mugabo ntutinya yakwinjiraje sivyo none nk'umuntu uza gutera mu rugo wawe ugira gute urororera urakoma amashi oya uvuga uti yamara ngambuye iki mbe itegeko rinde kuririke kuko utazanye itegeko ridashoboye kugukingira nuwo nyene yo rikoresheje ntazoba kiryubahirije ubwo Gaspar ejo mu minsi iza hari naho ritazomubahiriza we nyene ubwo none ivyo bizotuma haba imishamirano ugasanga mugabo sivyo twifuza kandi twavuze tuti mukabona haje ibintu by'imishamirano muzoce mutubarira twe twitware akabo kwihoza naho hari naho azoba ibindi ega no mu minsi yahera harabari bavuze ngo nitwebwe ntibishoboka mugabo sahagabira bahindukanye nuko nkunda kubivuga mu buryo butegetsi budahinduka ni bumwe reka nje kwa Kifa nibizi yarongoye umugambi kode biragiyandadaye Kifa nibizi nizihe ntambamizi zituma imigambi itidegembya byo kuri mu vya politike muri iki gihe himirije amatora ikibazo mu mbajije mbona umenga kigomba gusa nico nari namwe mwavuze mu ntango ariko intambwe twamaze kuzivuga hariho inyigisho twebwe dushobora kuba abantu bashobora kuba bigisha mu migambwe yabo nivyo nta muntu umwe turumva yigisha abanywanyi ibintu binyuranye no kubana neza n'abandi mugiyo turavye ibintu bikogwa mu nyuma hari igihe tugira ubwa duti hashobora kuba abantu bamwe bavugira ku mugaragaro neza
mugabo binyegeje bakavuga ibindi nk'ubu muri iyi minsi ya vuba hariho indirimbo zasuye kugaruka ukumva ngo tugiye mu matora ngo uzorukarisha ruzomumwa ntumenye ko izo zukurukarisha ivyo ari vyo abandi ngo haje ngo zamujeri ngo ntituzobaha ukimva ati none bamujeri ni bande abo bagitanga ni bande batazogihabwa ni bande hanyuma hariho iyo ntumbero izo ndirimbo ziririmbwa n'abandi izo hariho gwaruka rw'imigambwe ko uwo mukuru w'umugambwe atari ngaha ngo tubivuge yumva bisigure zo kumubara sinabuvuge ariko hariho ugwaruka rw'imigambwe imwe iririmba bene izo ndirimbo zo gutera ubwoba abantu iyo rero hamaze kuza abantu bafise ubwo burenganzira bwo gutera ubwoba abandi bicaye tugora izindi ntambamyi hariho abajeje intwaro bamwe na cane ugiye ku mazone ugashaka ku mitumba usanga abantu bibaza yuko atawundi mugambwe ushobora kugira uburenganzira bwo gukora ibikorwa vya politike mu burere barongoye atari umugambwe wabo jewe ndaguha akarorero ejo bundi hari mu nduheza muri Nyanzarake tuza gusaba uruhusha kugira inama baza gusaba uruhusha musitanteri niwe afise uburenganzira bwo gutanga uruhusha muri komine yiwe mugacabwira ati ivyo bintu maze murindire tumaze kwiza politike bigoye manze mbaze hejuru numve ko baza kunyemerera yuko mukora inama aha hantu urumva ni umuntu ajeje intwaro itegeko rigenga imigambwe dufata ko arizi n'itegeko rigenga amanama n'imyerekano ararizi niba ateza gutanga uruhusha rwo mu ikomini we mwaga manze kubaza hejuru aho hejuru ntitwamenye ko ari ku mana ntitwamenye aho hejuru hariho kandi ubwo uruhusha ntigwatanzwe bice biragorana hariho rero mu Rumonge mwiyo ndwiheze nyene baraduha uruhusha gukora inama niyo nari ndibandagirisha inama hagigeze hagati mbona umuntu aturongoye arasohotse ngo umukuru w'umutumba wa kariti wamubwiye ko tuba tugira inama ngo ahantu hatariho dufise uruhusha twasavye kwa musitanteri yashize ko n'ikintu ko avyemeza ni ukuvuga umwe yavyemeje uwundi wo hasi afise n'ikopi aje kubihekana ukuvuga jewe nibaza yuko naho tubakarira abategetsi bo hasi harimo no kutamenya aya mategeko agenga imigambwe wogenda akabaza ba musitanteri reka bashefu do zone n'abakuri mitoti tubwire uramaze gusoma itegeko rigenga imigambwe urarizi kugira ngo umenye uburenganzira yindi migambwe ifise wowe ufise itegeko rigenga amanama n'imyerekano no kuvuga yuko abantu barongoye uburere bwo hasi abeshi hariho kutamenya ngo bamenye bati bega uburenganzira ko umuntu aba yari umumilita bamubwira ati umugambwe n'uwonyene agatsi akaja bakamutwara ikomine akamutwara umutumba akamuvya ati umugambwe n'uyu gusa ndimwo nta wundi muntu numwe afise uburenganzira bwo gukora ibikorwa vya politike hariho rero ingwara yindi irengeye Burundi iri muri kano karere ugende uzogira utohozore muri kano karere turimo ahatari umukuru w'igihugu ngira ngo yavuga ku butegetsi agira busazireko uza gusanga ari umugambwe wazanye independence canke ngira wagwanye ugafata igihugu n'ubu utazopfa uvuye ku imyaka 30 aca imyaka 40 iyo ngwara rero irahari yuko ugomba kwibohera ku butegetsi naho kumbura bene igihugu canyagihugu batakikugomba iyo rero dukikijwe na bene ivyo bintu muri kano karere sigwa ndavuga ibihugu vya kano karere umukare migambwe umugabo maze imyaka ingahe mbega koko nuko utora canke nuko ari izindi ubundi buhinga bakoresha naha mu Burundi rero uri kuvyitegereza iyo ako kagwara kariho hari abantu bumva kumenga hari no president wa pedere yavuze ati abene igihugu rakubaza bati vy'ukuri aho wotsinda ukongera ugatwara uwo twariraye jewe ndakubwire ariko kifata yuko turavuga ivy'akarere mu gihugu ca Kenya urabona yuko hatwaye umugambwe utarusanzwe utwara burya keretse muri Kenya honyene reka mpave ndabidondagure genda mu Rwanda urabiberayo
cyangwa hakurya muri Tanzania urabe imyaka mu gatatu se mutwaye uzotohoza ingene amatora yahagenda ugende muri Uganda urabe biriko biraberaho burya Kenya yonyene ni imaze gutera intambwe nini ivyo muri Kongo ntabo bigaruka ko vyo nibindi ico gifungu rero civyabona kidukikije mu bya politike abantu bavuga bati none twa kubera ikame kindi mu bihugu vyose vyaciye mu ntambara imigwi yagwana igacika imigambwe ikaja ku butegetsi abo bantu bumva umenga bafise uburenganzira burutu bw'abandi ko bavuga bati igihugu ntitukirekura kuko twarakigwaniye twagiseseye amaraso ntiturekura niyo mvugo abantu bakoresha iyo rero n'abantu bakagira n'ubwoba nico gituma uwumva biragora bakubwira ati niyo muri ko murayaga rimwe bakubwira bati iki gihugu twarakigwaniye tuzotwara twebwe dusaze dupfe dusigire n'abana bacu naho uri muntu azokoramwo bumva umenga bafise ubwo burenganzira kariya kantu uriya muco wari muri Mandela yavuga ati jewe ndatwaye mugabo ungira ndekure abandi bantu batware bakareka abajuse marema bakidagadura mu vya politike si heshe ibyo bintu bigwira uravye muri Afrika yose izo ntambamye rero zose nimwe nakubwira bica bigaruka mu bene igihugu bakubwira bati twari kuzi wawe twari kuguterera twari gukora mugabo ubwo niyo twaguha amajwi bazoya gusomera kujye twaguhaye ubu rero ntabanywanyi mufise none nagwanda kubwira menyesha makuru urinzo n'umunywanyi aje akambara umupira akiyerekana ni muri bya bindi bita kujya umutima menyo yabivuze ati ni bamwe bavuga bati naho twokwimira tuzokwivuna mugabo abenshi bagendera mu bwoba APDR uri Gabriel banza witondorongoye mugambwe ya APDR no munsi nize ntambamye ziri mu kwidegemza mu bya politike na cyane cyane muri iki gihe higereje amatora murakoze cyane burya ku byo perezida Kode bavuze kumbura byo twemeranya ariko kandi mu Burundi turafise impere ku kintu gitoye hari abantu batutavuga ukuri abantu benshi baratinya kuvuga ukuri kugutinya kuzira kubera amaze kubona ko benshi bavuze ukuri bakuzira kandi byagiye bitinya byagiye byononera igihugu hari abantu mu gicikiye hari abantu batinya kuvuga ukuri ibintu byose hari mu politike arakunda kwivuga neza ati n'ugize uko bacuvuga ngo nisanganya n'umuntu tuvuga karurero bakamwibata wihangane ngo niko vyamye mvuga ko ariyo ibintu ndabwishwe tuvuga kuri rero hariyo intambamizi imwe zituma hatamwidegemvye mu gihugu nyinshi perezida Kode yazivuze ariko hari ubukene mu migambwe ko twamaze kubivuga biratuma imigambwe itidegemvye kumbure ukaba ufise abanwanyi bikangushika kubaraba hariho manque de programme hari imigambwe itagira programme politique ibyo yavuze ivy'amategeko naho yavuze ba mustaneri bo badana migambwe nyene rongo bati mpereze itegeko rigenga imigambwe ubuze ngatanariza atazi nibirimo umubwa ati ma constitution bwizwa shingiro atazi n'ingingo zigize bwizwa shingiro yivyukira akavyuhagenda ngo arongoye umugambwe urumva turafise ikibazo hari n'indi ngorane nduvana ni kubura programme politique y'imigambwe hari n'ibindi bintu bikomeye cyane abafise ubutegetsi bashaka ubugumako hama nakwe dushaka kubushika natwe turashaka kubushikako mugabo usanga rero ababufise bakoresha ingufu nyinshi cyane zirengeye twebwe zotuma bagira gute babugumyanya babakuneza canke ku nabi bakabugumanya naha rero usanga rimwe n'abanwanyi babo bibagora kuba control ugasanga umunwanyi ari hasi arashobora gukora amakosa umugambwe bakabura ingena hano kandi biboneka ko musanzwe nta muntu yashobora kuririmba indirimbo zicyoza ucuva ngo twabihagaritse gusa mugabo abantu bagire gute ntibahanwe mu gihe atabagize gute atabo batumye hama rero harabuze n'inyigisho ku ndongozi nibyo burya indongozi nyinshi nko bivuze nta nyigisho nyinshi z'uburongozi bafise indongozi zi tuvuze aba seruka intwaro hasi naho usanga ari bitiranya gusaba uruhusha no kumenyesha twebwe iteko rihari vuga kumenyesha kandi umenyesheje kiretse hari yindi ngorane ikomeye niho bakubuza ahandi musanzwe uburi ufise uburenganzira bwo kuhakorera iki kuhakorera inama mugari nakandi kantu gatoya rero kumbure ndakarangize ko ico kintu ntikivugwa cane kumbure gitanga kuvuga no munsi babari nimba ngenda gihereye ko no munsi gisoda n'igipolisi kiriko kirinjira cane mu ntwaro administration centrale gute n'umunsi ushobora gucanga ibibanza byinshi
byari kujamo amasivili ariko bajamo abasirikare ibi nabyo ni intambamye ko byizi kuko gihe mu Rwanda yashika ni 2005 bari bavuze ati igisoda n'ikingene gikorera mu gisoda igipolisi gikorera mu bijanye na administration centrale ikoregwemo abanyagihugu no munsi rero kudondera rose byanze bikomakomeye byose usanga ari intuzenye sinigwa ndabivuga mugabo rabizi amaze gufata kuva hejuru hasi basanga heshi n'abasirikare n'abapolisi mu bibanza by'abanyagihugu harico byonona cyane kuko urumva abasirikare n'abapolisi basirukira mu gihugu ntawo bahagaze iyo rero habaye ikibazo mu bya politike twebwe abanyapolitike abasoda bari mu ivyo bibanza usanga bapfa bagira position bahagararamo ugasanga ari mu kibanza ningane kugikingira agaca akoresha ingufu kumbure zo guhengamira ku ufise ingufu yotuma amugumiza haha none umusirikare se mu Burundi ntafise uburenganzira bwo kuja mu ntwaro ndiko ndagusigurira mu fasoni ibyo turaza aho byagejeje abarundi turabizingira byagejeje ko ndakubwira intamba mizazo zihari hari amategeko biba bibuza ko abasirikare baja mu ntwaro barimwo ndiko ndakubwira gusa yuko 2003 bari batandukanije baja mu gisoda nibagende bakora na 2005 bari bati abanyagihugu nibatwara intwaro nije bituma baravuga ati intwaro ya gisivile n'abasoda benshi mu bihugu bagize kudeta bavuga ati musubize ubutegetsi abene gihugu kubera ko nakubwira ingorane zihari nuko no munsi bimeze neza mugabishize nkuba karorero imigambwe twebwe ntitwumvikane tugire gute usanga abasirikare baca bavyivangamo kubera iki ntibasubira kuvuga ngo jewe ncungera umunyagihugu uje wese casigara cinga cye kibanza nuko bikimeze neza tangorane ariko ni intamba mizo tumagira gute mu kwidegenya nko kwinjira mu biro ugasanga umusirikare afise pistole ku meza harigiye kumbure n'ibyo rugiye kuvuga ubivuga ufise make gusumba ko ari gusanga umunyagihugu ni ikintu gitoya kitavugwa cane mugabo ni ikintu bukebuke kizohava gituma umwidegembe bitaba nuko no munsi bimeze neza atakibazo mugabo ubibona umunsi hoba nk'ikibazo mu mugambo uri ku butegetsi bagacanamo ucu usanga babasoda nabo baca baja bahitamo uruhande rumwe bajamo hakuvuga ko turabarundi bose ugasanga kubera zanye ngo bafisemo biragoranye uri muri presidence n'abasoda bariyo benshi muri administration ucubona none ninde ndagufata ico kintu ni ikintu gitoye ndakivuze no munsi mbabarira nta ngorane giteye gushikisa muganda kivuze no munsi yuko ibintu byo kwigisoda n'igipolisi kiguma kijya cyane muri administration centrale baba benshi gose mumenye yuko bifise ikingorane cyane bishobora kuzotera muri kazoza kumbura abanyepolitike turi kumwe nga uzogira imana gashikira ubutegetsi ico kintu azokirabe ariko abasirikara baha mapete bakoreye muri professionalism turacari mu kiganiro nahagisikaje iminota mike turaza kuraba icokorwa ariko reka tubibutse ko tukiri mu kiganiro ku nama turiko turabira ariko akantu sindakazira navuze ati ndiko ndabona ikintu gishobora kuzotera nama muri kazoza bitavugwa cyane ariko je kubwanje mbona yuko muri administration centrale abasoda n'abapolisi bariko rabeshi cyane ariko ntibyari bibereye mu gihe cyane mu mugabo baba barimo habari yandi mabanga barariri reka tubibutse ko tukiri mu kiganiro ku nama aho turiko turabira hamwe bijanye n'umwidegemvyo mu vya politike mu gihe himirije amatora mu mwaka wa 2025 hamwe n'umwaka wa 2027 turashari kumwe n'abatumire batatu hariho Kefa Nibizi arongoye umugambwe Code biragijyandadaye hari kandi na Gabriel Banza witonde arongoye umugambwe APD hamwe na Gaspard Kobako arongoye umugambwe AND tugarutse rero mu kiganiro mu gusozera ikintu cyo kugwa kugira ngo habicoka ciza mu ntumbero yo kwitegurira amatora yizewe na bose muri ivyo biringo vya 2025 hamwe na 2027 ubonaga Kefa Nibizi ikintu cyo kugwa n'igiki murakoze cyane mpere kuri bimwe twavuga vy'abarongoye intwaro hari igikorwa cakozwe imbere y'amatora mu mwaka wa 2020 aho ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu hamwe na forum de parti politique bagirishije amanama buri kwezi imigambwe ku rwego rw'igihugu ayo manama akacateza kuba no mu ntara no makomine ahuza abajeje intwaro n'abarongoye imigambwe ivyo vyarafashije gutuma kuja ku rubuga vyoroha kuko bamwe n'abandi baramenya uburenganzira bw'abandi naho abandi bagarukiriza ica kabiri nuko twebwe turi mu migambwe twohimiriza abanywanyi bacu na cane ugwaruka ntiturutume gutera ubwo abandi cyangwa gutyoza abandi mugabo dushira imbere gusa imigambi yacu hanyuma tureke abo duhiganwa baje ku rubuga bidegemvya ica gatatu nkuko president wa PD yakivuze birakenewe yuko imigambwe yacu nayo nyene imanzi ikamenya uburenganzira bwayo ikabwigisha abanywanyi kandi tukababwira na programme kugira ngo umuntu nimba agiye kuririmba ururimbo rw'umugambwe cyangwa nimba avuga amadisikuru y'umugambwe avuge programme ntaze kuvuga abandi ko kenshi usanga ibikunda kudutera ingorane
tuza kuvuga abandi gusumba kuvuga twebwe imigambi dufitiye abene gihugu. Ico ni ikintu gikomeye cyane twibaza yuko cokogwa. Hanyuma ikindi nagomba kurangiriza ko nuko ivyerekeye amanama, ivyerekeye ibimenyetso vy'umugambwe zo kubahirizwa, ariko iki kintu Perezida Pederi naho akivuze afise ubwoba. Turasaba cyane gose yuko abajeje umutekano no kwivuna basi batogira ahantu bahengamiye mu vyimviro vya politike, kuko iyo bishitse bakagira ahantu bahengamiye biraza kutugora ingene tubitura twese bateza kudutunganeza twese. Gabriel banza witonde, ikibazo ni cya kindi urongoye umugambwe ya PDR ni igihe cyo kugwa kugira ngo amatora yimirije azabe hari icuka ciza kugira ngo amatora azabe ayizewe n'abarundi bose. Murakoze cyane. Cyambere ho aya n'amatora agiye kubana amatora adasanzwe, je ndahita amatora adasanzwe kubera aratandukanye n'ayigeze kubaho yose, kubera n'amatora agiye kubaho intara zagabanutse, amakomine yagabanutse, ni kuvuga harabaye mu by'ubure bw'igihugu byarahindutse. N'amatora ariteza komeye cyane kubera abantu barahinduye intara, bahindura imitumba, ibyo birakomeye cyane. Kandi cya kabiri n'amatora agiye kuba umukuru w'igihugu atarimo. Burya rero amatora zabaryoshe gose nuko benshi batabizi, kubera uruhara rw'umukuru w'igihugu wahora rufasha ku yandi matora, abantu bakumva ati umukuru w'igihugu n'ayandi matora ubure ntazoba arimo. Uca wumva yuko atazoba arimo, rero azobara amatora akomeye cyane ko nta mukandida azoba hari ngo barabanaka hariya hejuru. Ikindi gikomeye uvuze ko umukuru w'igihugu atazoba arimo ukomeza kuvuga iki? Amatora azoba nta mukuru w'igihugu azoba yitoza arimo. Harimo amatora y'ibihumbi 2025 kubera azobara amatora atamukuru w'igihugu yitoza arimo. Mu gihe hahora haba umukuru w'igihugu yitoza, wacu usanga rero ijunja ry'umukuru w'igihugu yitoje nica rifata n'ijunja yandi matora asanzwe. Uburemwe gatazoba arimo, urumva yuko azobara amatora ajeje cyane. Nibyo nagira nze ko gatoya. Hama ikindi n'amatora twifuza kwiba neza, kubera ko dufise experience mu Burundi mbi kinyuma y'imyaka 10 hama haba kajagari mu gihugu. Ufatiye 6 na 6 7 8 2006 navyuka kuri bakadege 2015 mwaravyiboneye. Urebe 2015 usha 2025 imyaka 10 igiri kwira. Twifuza yuko intambamye yose ishaka kudusubiza inyuma ntambwe tugezeko, tutifuza ko yosura kuba. Icogorwa rero nuko ubwa mbere tunyarukirize code electorale iteko rigenga amatora ryatevye kugira abantu batangure ku seni itangure kujaho. Hama seni shireho vyihuta iyi migwe mu ntara n'amakomine CPCC, kandi twumvikanye kugira ngo ntagira abaca nk'abandi bidoga. Perezida code yavuze cyagato gikomeye amanama. Twe twaza dukora amanama buri kwezi kugira ngo izingone twahuye mu kwezi na musane abaguverineri bahari bagagenda bavyumvise, umwese akaja kwikosora. Turakeneye urupapuro rw'inzira kugira ngo dutangure kumvikana ingene tugiye kuja mu matora atawundi mugambwe burengero wundi. Turakeneye urupapuro bita code de bonne conduite, urupapuro rw'ingene imigambwe yigenza. Ariko kandi imigambwe tukayisaba yuko yogira amaprograme yabo politike kugira ngo abanyagihugu bayiganirwe ivyiyumviro. Hama rero twovuga icorangiza kuri ibyo kwihanganiranira mu bya politike, cyane cyane umugambo uri ku butegetsi. Naho nyine uravyivugira yuko watsinze, nta migambwe yari bari koranikana, nibo bafise uburyo bwo mu manama imisi yose. Nta mpamvu yuko rero bokwirirwa bariyiteranya babuze umugambi nka AND, ugasanga uburyo ntwari karabuze umugambi wa AND ntacu utwaye. Uko umubuza niko umukomeza, uko umubuza uburenganzira bwe kandi atahwera nakomereye. Rero umuntu ramurika kijana wenyine akirangiza kuvuga rero umugambi wa AND atahwera mbone mushasha nta bitangaza gukora kubyo ko amatora ejo muri mu myaka 2 wotsinda ari mushasha, ibyo nivyo ukunda. Ivyo bituma rero gufata rero umugambwe ngira ngo yamaze kunyibagira gufata rero siko ndavyumva kuko yavuze imigambwe yose yaciye twahora duharura kuva kera kiretse Frode watsinze na wundi batsinda. None ko bari bazi ko turi 10-20 bagasanga turi icyo nako navuga rero bati kwihanganira amajana cyane cyane umugambo uri ku butegetsi wigisha abanwanyi iyo baba badafise ubwoba bo tuburiza iki. Je nibaza ko ari clair aho cabereka ngo ngafise ubwo nibwo bo bafise yuko bashobora gusubirizwa na ARD indadohoka. Murakoze cyane 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 umugambo uri ku butegetsi wigisha abanwanyi bawo kwihanganirana bya politiki, babereka yuko bamaze gutsinda kandi atakibazo, barafise uburyo, barafise abanwanyi benshi nta ngorane. Mugani indi migambwe bayireke kuko kubuza atacu warumaze ugacuvuga ko ubu umugambwe ubu hari kugira ntihagire icumaza icumara. Ya nashatse kuvuga yuko mvuze ibyo bavuga, baravuga ko bahejeje guharura ntibakora ko ibyo ni byivugo kandi ni byiza cyane nta kibazo. Muri iyo reyange rero bati bigishe
abanywanyi bayo ati ntimubuze imigambwe ije gukora kuko ubuze ujya mugambwe ugaca widoga uba uriko urawukomeza kandi utari usanzwe kumbure unakomeye nibyo nashatse rero ati kwihanganirana bya politiki bareke umwe wese avuga imigabo n'imigambi yiwe hama ubuzotsinda rero cyane cyane ico gikomeye ntibazotsindeho buzotsindwa tuzokwihangana natwe nitwatsinda ntibatsindeho kugira ngo iyi ntambwe twarose ya demokarasi itugoye kuko demokarasi twaronse ntiyizanye twayironse itugoye Gaspard ko bakurongoye umugambwe AND uno munsi nigiki ubona cyari gikwiye gukorwa kugira ngo amatora yimirije mu biringo bibiri umwaka wa 2025 n'umwaka wa 2027 azabe amatora yizewe n'abose ahurikiyemo imigambwe yose urakoze kandi abicagagure ariko imbere ko ndashika uburongoye kodebu yavuze ikintu gihambaye ikiganiro gisa n'ikiro kirarangira ingwara yo kwibohera ku butegetsi veho bajya bavuga ngo twarakigwaniye ngo ntitubareka muri bande haruri ibyaka yaciye wari karabivuga no wavuse hirya yejo ari muri urwo rukerekere ica kabiri umugambwe wa PDR umugambwe nubaha turi bato ntituri gito nako bari ko maze imyaka 30 muri politiki wumvise aho naciye ntuzuze kuvuga ngo n'umugambwe atacumaze ugire gute ivyo ndabikubujije kandi ndakosoye mu rufasoni ntagire ntandegere uri kubona bakubujije ico kivuka bakoze kimwe gatanga kukubuza nukuri abari kwimana hajya abafite ico yicura icambere cyo kogwa kwigisha cyane kwigisha bahereye ku bantu bo ku nzego zo hasi aba badutwara ica kabiri kwigisha ugwaruka gwashu byaratanguye mu mashirahamwe aduhamagara ati muhimirize ugwaruka gwanyu nteruje mu bintu byo kukashanya ko canke byo kuza kugwana ica gatatu no guhindura ingendo kirazira kuza kuvuga ngo turi ngaho tuzokwamaho kuko nabivuze intwara yonyene yamaho niyo waturemye izindi zose zirahinduka nazijya bumvise kefa yamye avuga ati yangwara haya zijya zizogenda kandi baba ariko barakwegera urunganwe ruzoza baba ariko barakwegera abajya bagomba gushiraho iyo zivuyeho zivaho nabi ica gatatu nukubahiriza ibwirizwa shingiro muri ya zangingo zitanga ubwidegembyo sinza kuzivuga ahubwo ndazisubiremwo aha ndavuga ingingo ya 31 ingingo ya 32 ingingo ya 33 n'ingingo ya 39 cyane umurongo ya PDR yavuze ati haraho usanga n'abantu batazi ibwirizwa shingiro ngira ndabimweretse hariho usanga abantu batazi rya tegeko rigega imigambwe yamwe yavuga ati abantu ntibasaba uruhusha baramenyesha twe twaramenyesheje hama tumenyesheje bati n'uburenganzira bwanyu kiretse babandi bateza kwigishwa bo hasi bo ku nzego zo hasi ica kane nyamatarisha gatanu ni bimwe rwagwego sedi yavuga ati kuva mu kwa gatandatu hazoba ikintu citwa kwigisha education electorale mu byo rero bazokwigisha ibyo bijemwo yuko atabintu byo kugira gute ibyo guterana igitsure ibyo kugwana cyane byo gutana mu mitwe abantu ngo inganda zisubire gutikira cya gatandatu imvugo ikarishe ntitubaha muragifise igihugu turisangiye imvugo ikarishe yega murambabarira si cabase si cabanyina ni c'abarundi bose baciyumvamwe kuko ndoshaka kwigisha gukunda igihugu hamaze kuvuga ngo ntitubaha ivyo we wumva bijanye imvugo ikarishe ico gituma muri AND tuvuga tuti imvugo iremesha aje gituma twafashe ikimenyetso c'umusumbaremba gisigura yuko atari gukoresha imvugo ikarishe haba mu mvugo mu ngiro ikari mu vyiyumviro kuko itegeko rabivuga hama amanama yayavuze yabushikiragaje bw'intaro hagati muri ryahuriro y'imigambwe songura dusozere ugwaruka ntiruhamagariwe konona twe twaramaze kubitangura muri AND hanyuma tuze tudandaze programa umugambi dufitiye igihugu ntitudandaza abandi ugiye kuvuga ngo uyu ngurya ango ntarimwo nukuvuga ko atavyumvira ubufise shimikira ku byo ugomba gushiraho mu barundi ivyo byose twarabisiguye twebwe igihe twasohoka bwa mbere
twavuze tuti twebwe imigambi yacu ihagarikiye kuri ibi nibi kuvyerekeye iterambere ugiye kuvuga abandi ntacu bufise uvuga urakoze reka rero kuri izi ntererano zanyu abariho dusozerera kino kiganiro cyari gihagarariye ku bijanye n'umwidegemvyo mu vya politike aha mu Burundi ko wifashe mu gihe himirije amatora mu mwaka wa 2025 n'umwaka wa 2027 reka shimira abatumire muri kino kiganiro kifa nibizorongoye mugambwe kode biragijyandadaye wakoze ku ntererano muri kino kiganiro nje ndabashimiye ko na mwadutumiye abashimiye n'abatwumvirije bose nabo twasangira ikiganiro undi shimira ni Gaspard Kobako arongoye umugambwe AND Gaspard Kobako wakoze kuntererano mu kiganiro mwakoze kudutumira twibaza ko muzosura kutwizigira twagomba kuremesha abasangira rugendo abarigumije n'abatabazi ngira ngo barumvise akamonda bateye hanyuma turashimiye abatwumvirije tushimire nabo bandi bose bazogira intererano mu migambwe bumvise ingene twebwe twiyumvira urakoze turabaremesheje kandi ego Gabriel banza witonde urongoye umugambi ya PDR wakoze ku ntererano muri kino kiganiro ndagushimiye cyane kuntu mwatwimve kadutumira ko ndashimiye abagenzi twasangiye ikiganiro manza gusaba imbabazi ko bako ko nkosoye ibyo navuze ati umugambo atacumaze sibyo ahubwo ati nashatse kugeranya ati umugambo kivuka butangura kuburabuza ubugize ubwoba bw'ubusa kumbure dusabe ko nabumve ibyo twavuze atawo bizira mugabo mve kari intererano kumbure ariyo ngendo ya demokrasi dushimire n'abari ko batwumviriza bose tumenyesha yuko Burundi bwamaze kwinjira mu ngendo ya demokrasi kandi azosubira inyuma reka ndabike banure naho butaha